Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu makungu ya kure, tubazaniye amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Barundikazi muherereye mu mitumba itandukanye, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye bigize kino gihugu cacu c'Uburundi. Uyu ni Burigadiye Generale Gaspard Baratuza, akaba umuvugizi w'igisirikare c'Uburundi, yaraye asubiye kugirana ikiganiro n'abamenyeshamakuru. Yabajijwe ibibazo vyinshi bigiye bitandukanye. Mu bibazo yabajijwe niba ko hari igitero coba caravuye hanze hama kikaza giturira ububiko bw'igisirikare c'Uburundi. Ikindi kandi yabajijwe n'ikibazo kivuga ku ngene abasoda b'Uburundi banse kuja kugwana muri Kongo, ngo boba aribo baturiye ububiko bw'igisirikare c'Uburundi. Ikindi kibazo yabajijwe ivyononekaye muri iryo sanganya, bavuga ko isanganya ariryo ryabaye. Ababajijwe abapfuye, abaguye muri rino sanganya n'ibindi vyononekariye muri rirya sanganya. Gaspard Baratuza kandi yabajijwe niba ari Red-Tabara yoba yagavye igitero, arasubira arabazwa niba igisoda c'Uburundi n'abategetsi b'Uburundi ata bwoba bafise ko Red-Tabara ishobora guhita ibagabako igitero. Ikindi kibazo Gaspard Baratuza yabajijwe c'ingenzi nuko yabajijwe niba igisirikare c'Uburundi kigifise inguvu zo kwikingira inyuma y'isanganya ryaraye ryashikiye igihugu c'Uburundi. Ivyo ni bimwe mu bibazo Gaspard Baratuza yabajijwe kandi yagize ivyo yishura. Benshi kandi ikindi kibazo yabajijwe ni amabombe anyanyagiye canke akwiragiye irya nino mu gisagara, yagiye aragwa ku birometero nka 5 uvuye kuri kabaze y'igisirikare c'Uburundi, akagwa mu banyagihugu. Abazwa ukungene bagiye kuyategura no kuyakura mu banyagihugu aho vyoba biherereye. Ikibazo kandi yabajijwe, yasabwe gutanga ubutumwa niba hari uwatoye ibombe akaja kuyinyegeza, ko baratanga ubuhe butumwa ku banyagihugu bene nk'abo boba baranyegeje amabombe nk'ayo yagiye aragwa mu nyubakwa zabo n'ahandi hagiye hatandukanye. N'ikindi kibazo yabajijwe ni ukubazwa niba ivyononekaye nk'amazu yabomotse hari ico bazokora kugira ngo bashumbushe ba nyeneyo, ndetse kandi ko n'abapfuye hazotangwa impozamarira. Ivyo vyose muraje mwumvirize inyishu Gaspard Baratuza yaciye yishura abamenyeshamakuru nyine bariko baramubaza ku bijanye n'igisirikare c'Uburundi n'isanganya ryabaye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mukanya rero ntuzutangwe idonido ryano makuru, nsangwe kaze ndabaramutse ndanabasuhuze. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora
ajya amasaha no munsi ntibibandanye hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica mwumva yuko ata ibintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye ni kuvuga rero atavyo ndabahaye ni kuvuga ntaba barimo aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga bibaza bati noneho n'abateye mugabo no barimeshe rero yuko atari byo ntabavuye hanze bateye namba n'umuriro wadutse mu biko by'ibikoresho bya gisirikare hanyuma bica biraturika kandi murumva yuko byajana n'inzira imwe ico bita départ na arrivée nta ibintu byo gusubizanya échange de coups de feu byari bimwe aho rero kubazi abafite udonosiyo dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura barona yuko vyari vy'ukuri abo bari ko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu bari baracika ivutu bahunge mugabo aho tugiriye kaya kantu mwana nabonye yuko benshi babisamye neza baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura ari naco bituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo ntiba ari umusirikare w'umurundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakira nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare uje barakubwira amabanga y'igihugu amabanga ujejwe nico uzokora ubitahuye urabikora wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usumuhamagaro kuko ko umusirikare n'umuhamagaro usanzwe utari umuhamagaro wiwawe ucuzinge ko tukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe kwigura igihugu mvise barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira iyo wahora rero umuntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki ubu si umusirikare w'umurundi no hano ngono mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'abarundi s'abacangero ndabisubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Central Afrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba abapapa ni kubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Central Afrique siyo yari yororo mugabo agiye ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu ku mubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza babo byorosha canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice babwiriye kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro n'umutekano ari amakosa kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia kubera ko atari amakosa kuja ahandi amakosa yoca bangaho wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda kwikorera ivyo wawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi gisirikare jere gisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 37 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi ngene cyubatse mvuga ivyonzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo uwundusha
kukimenya azoca aza tuvugane tuyage tugire deba uveye iya nzina nzoca nemera. Mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyarakunda gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinebwumve isanganya nkiri n'ubwa mbere ishitse muga no mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville vyarashitseho ho vyatikije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana gutyo ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza twebwe Imana yarakinze yamana dusengera dufashije ico no kwita amadega ntiyabaye nkuko mwabibonye byari bisohotse iyo bigira nkuko byari bisohotse ingana zari gutikira rero Imana yatumvi irakinga bamwe bararokoka abo nabo yahamagaye twavuze yuko twahujije n'imiryango. Nk'uko muhejeje kumviriza rero ivyashikirijwe na Brigadier General Gaspard Baratuza aho yavuze ku kungene yishuye ibibazo bigiye bitandukanye byashikiye igihugu cacu c'u Burundi kuri iri sanganya ririko rirarikoroza benshi baguyemwo byinshi bikononekara hakandikwa byinshi bigiye bitandukanye. Abasirikari b'u Burundi bakabagiriza ko bagize ubwoba badashaka canke batipfuza gusubira kuja kugwana muri Kongo mu gihe hariko haravugwa ingwano zikomeye cane ziriko ziraduka muri ico gihugu aho bivugwa ko rero Uvira igiye gusubira gufatwa n'abo bagwanyi. Ivyo vyose nivyo baciye bamubaza mwumvirije n'ingene Gaspard Baratuza yavyishuye ariko bamwe bati ajya n'amanyanga n'amayeri y'igisirikari n'amayeri ya gisirikare n'imvugo ya gisoda ntago umusirikare yakubwira amabanga yose y'igisoda araguhenda akakubesha ntiyoja ngaho ngatangaze vyose nkuko biriko biragenda bishikirizwa. Bamwe bati bijya n'ububeshi isanganya ntago ariyo yabaye ngo kuko ntabwo ububiko bw'igisirikari bushobora kujamwo umuyaga nkuba. Biriya binturika ntago bishobora gukorana n'umuyaga nkuba aho biba bibitse nta muyaga nkuba bashiramwo. Umuyaga nkuba rero kuba barawushizemwo koba ari ukwihenda ngo kandi nk'igisirikari c'u Burundi igisirikari c'igihugu gifise abantu bavyigiye kubika ibigwanisho batembera bakigira no ku bindi bisoda vy'igihugu ko bakora naho bagura ivyo bigwanisho ngo n'ububeshi bukomeye cane. Ivyo uyu umusirikari avugira igisoda c'u Burundi Gaspard Baratuza yaraye ashikirije ivyo yaraye atangaje benshi bariko baravuga ko yahenze abanyagihugu agahenda isi cane cane abasivile nyine batabasha kumenya ivy'igisirikari ariko abajejwe canke abazi neza batahura ivy'igisoda baravuga ko bijya ari uguhenda abanyagihugu ari uguhenda abasivile. Imvugo ni imvugo ya gisirikari canke ururimi rwa gisirikari yaciye akoresha harimwo amanyanga nyine no guhenda kugira ngo abanyagihugu abasivile badacika ivutu kugira ngo hatagira abahunga. Biravugwa ko rero igitero gishobora kuba caravuye hanze ikaza ari drone kamikaze ikaca igwa ku bubiko bw'igisoda akaba ariyo yazanye ibisase ica yadukiza uwo mucanwa yadukiza umuriro ku bubiko bw'igisirikari gushika naho nyine ibisase vya ibibombe ibisasu vya gisoda c'u Burundi vyari muri kabaze yo ku Musaga vyose vyatikiye byose vyahiye bigatokombera ntagire na kimwe babasha kurokora. Ari navyo bamwe bariko barahera ko bavuga ko niba kabaze yarahiye ngo bishobora kuba vyagabanya inguvu z'igisirikare c'u Burundi nkuko amakuru adushikira ariko aragenda avyemanga. Gushika manga ya rero amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha.
niba ari ubwa mbere ushitse kuri iyi mboneshakure ukaba utari wakora subscribe, bikore uje hamwe n'abandi, uje kumwe n'abandi uze urashikirwa n'amakuru tubandanya gutohoza umwanya ku mwanya. Niba kandi warahejeje gufyonda subscribe kandi nawe tukaba tugukengurukira cane. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraca uja ngaho handitse sabone, uce ufyondako amakuru, ibiganiro tugenda dutohoza bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje turabakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.